Iyo abantu bamaze iminsi barapumengo ni nubunuzeya inyoni umengo ziri mu binuzeya bivuga yuko usanzwe warahaye indaro umukozi wa Free TV nijya mu mitakoresha umwanya koresha umwanya ntiwabo aha nusabye indaro mbega niwe ucuti buri hagati ya Makimero mupfaniki mubisanzwe ngiye jewe ndumuherezo do dream note nuco uvyumva no yampaye akana kanyikundira kama naguya marira aho kera niri Rwanda rira sinasiba kubabaza sinasiba gutunuzwa nama mu biraka vy'urukundo sinigera mba angaje Wagwan selector it's your boy MC Blizo from +257 Burundian Colors. Right now urabizi ko tuba tubazana ibintu bikaze kuri Free TV ndakwibutsa kubanza kugira subscribe like na comment kugira ngo uzuraronka amakuru ubwa mbere kandi ari update. Bro vipi bana safi fresh umekaza bro kinoma no yishe nangaye man bana irazimbutse cyane yazimbutse yakanako nako Unaona Vision Boy bro anakubali kabisa kubali noma bro vipi none cyo ndaho nyene ndashima murabona ko turi kumwe n'umuririmbyi ngaha yitwa Vision Boy afite indirimbo zibiri indirimbo zibiri kandi ziko zirabikora neza nk'abantu batakuzi bashobora kuduha kapera kugira ngo bamenye ati turi kumwe n'umuririmbyi kuri Free TV. So jewe mfise indirimbo zibiri indirimbo ya mbere ni nayise ubutumwa indirimbo ya kabiri nayise aranyuzuza so reka mbere nk'uririmba aranyuzuza gatoyi kugira nyene mwere mu muhogo gatoyi nta kibazo kwe akeshi nikanguye mu gitondo nkibuka ko ndi mu rukundo ndafuka manka shimira rugira yampaye akana kanyikundira kama naguya marira aho kera niri Rwanda rira sinasiba kubabaza sinasiba gutunuzwa nama mu biraka vy'urukundo sinigera mba angaje bro big up sana bro asante sana uramutse rero abakunzi ba Free TV kuko ntwari bwabaramutse abakunzi ba Free TV bandanye bagira subscribe hariya hano muri Dream Note tuguma dukora reka je ndumuhereze wa Dream Note bro umuherereze agobari none bro indirimbo yawe turayumvise indirimbo yaje gukubita kapera ya mbega ni yoba ari story yagushikiye canke byagenze gute n'umugenzi canke umugenzi byashikiye canke niwe byashikiye nabwo ari story kuko umuririmbyi ariko arakomboza indirimbo baza ku bintu agenda arabona mu bantu so ari abantu benshi bagenda mu rukundo ariko ugasanga ni biraka yani umwana umwe ugasanga arabivuyemwo barawukanye n'umudemo bakundana gutyo ibintu nyene nagenda komboza nyene mbona ku bandi ntabwo ari histoire urashobora kutubwira niki ufitiye abakunzi b'umuziki ko wari warabuze n'ubu tuvuze dukira katondere tuje kurondera umuririmbyi ariko yigeze gukora uko ntituguherutse niyo mpamvu kubera iki mwandondeye kumusubira idira dusanze tuzi ko mu mizirima niyo mpamvu bavuze duti tuzohengera umunsi azoba yafunguye hama duce tugirane cyo dukoresha umwanya urazi ko dusanzwe dukoresha umwanya wagiye he rero ko twakubutse jewe umuziki nabwo napoteye warawuhevye nabwo nawuhevye oya ndacapanga akarere kuko umuntu abanza kurondera ibijumbu kugira ariko watubwiye ati The Dream Note urumuherereze ariko ndazi yuko badakenye habuze iki inoti zirahari ariko umuntu arabanza kuyipanga kugira abaho umuziki umeze neza wagwana okay bakunzi ba Free TV murabona ko turi kumwe n'umuririmbyi ariko arabikora neza ni Vision Boy amuririmbyi asanzwe akora neza umuziki kandi uri kurabiraba neza wewe akubwira ati je ndaguha audio video ijya video ko itandukanye n'izindi wewe wari wayikoreye ijya video nayikoreye ahantu nyene ahantu bita mu Rumonge ndahabona ari muhira ama ijya ndirimbo yawe mbega
nikiye kintu cakugoye kugira ngo uvuge uti iragiye kuri channel yanje ya YouTube nikiye kintu cakugoye cyane uravye indirimbo n'ibintu bigoye cyane ko naraja muri studio kenshi ngiye muri studio producteur nyene tugamadumengo turashwana nyene kugira ame audio gusa video nayo ebana yarankoroze gato ariko twarayirangije kabisa byagenze neza nubwo ntwaye umwanya munini nyinshi ariko ubu ni sawa nyene ndabona ko mengo ibintu bimeze neza yes tumaze iminsi tubona ku mbuga zawe ku mastati postinga cyane ibintu bya Macmero mbega niwe bucuti buri hagati ya Macmero mupfaniki ubisanzwe jewe ndo muherezo do Dream Note nuco vyumva none ujyana ni CEO ni CEO kana nyene canke muravuka ko murasa jewe ndi muri do Dream Note the Dream Note ndo muherezo bagusinyishije ryari ko batigeze batubwira ati hari umwana twasinyishije muri the Dream Note kontra nasinye kera singombwa bija habona ariko ndo muherezo Dream Note iki yindi nkuru kiravuga cyane kandi ivugo yadushikiriye kandi vuba cyane bivuga yuko usanzwe warahaye indaro umukozi wa Free TV Mr. Koresha umwanya Jo Mr. Koresha umwanya kumbe bangaha peti hano usabye mwaje na kamera ndakesi hano usabye indaro usabye indaro yuvuze gusaba indaro ubushatse kuvuga niyo umva mfitiye gusaba indaro mbana na Vision Boy murabazi nimba atababwiye fresh namurindi ariko araza attention kandi abaririmbyi baba coming mu mwitege ndetse n'aba superstar mu mwitege kabisa nibike kumpe yes umukozi wa Free TV w'umufana ibi bintu birabaho kuba umukozi umuntu no gufana none twanke tuba abanya nyene ariko irayumvise za miliyoni jana bahatubi nico gito ariko muri journalism ibi bintu nibibaho ko ufashi ugiye muri journalism kirazira kuja gufana umuntu umviriza brother wewe kora akazi kakuzanye sivyo ivyo byo kuvuga ngo ubufana none nimba ndumufana wewe bigutwaye iki igikuru nuko nkora akazi neza Vision Boy twe turi ku kivi bro ni ryari wabonye mu journalist abumu kwico kintu je nazo gapetika ninde yakubwiye ivyo ni mu Burundi gusangira ne ni mu Burundi gusa naye ni mu Burundi ifoke tuba ba createur sivyo tuba ba createur apana ngo kubera ngo twakuze bimeze uku ngo bizana bimeze uku tuzo guhindura ni muririmbyi w'umurundi dukora umuziki ndundi ariko nkuko nandi ndo muririmbyi nkuko yo kwambara kweli kwitokambara Vision Boy arashobora kuyambara ni nkuko nawe ushobora kwambara Macmero kandi wambaye mviriza ibifito ye bakunze Free TV jewe yina yambaye kubera numve ivyo avuga je sindo mufana vraiment ivyo bufana me nayambaye kugira numve ivyo avuga we kandi biravugwa yuko ari we wigisha kunywa inzoga mpungu oya shakura benezi iyo ni coca iyo ni coca inywa umvirize karashonje iyo ni coca je nabwo nigeranywa ibintu vyinuze ndo mu mizirima je ndo mu mizirima assalamu alaikum wa alaikum walaikum sindio yes abakunzi ba Free TV murabona ko twahasanze umukozi wa Free TV umusheri wa Vision Boy umusheri we jewe umusheri ndamukwere namushiringira naguhende namushirifise naguhende ndacyari single kachaka murisha ariko aje birazi ko ari fye naye cyankoresha umwanya twe ni haragera turacibitse gatoya ni bihe bintu nikiye kintu cyatumye muza kubana umukozi wa Free TV na Vision Boy yani uyu mubraza turahuza cyane nyene twabanye mu buzima bugoye ni nayo mpamvu nyene tubana nyene tugahuza bo urashobora kuvuga akajambo kanyuma kuri Free TV ko ni TV ziko iriko irakora cyane irimo irakora ari mu Burundi ariko irakora cyane irimo irakora ndabona ni sawa TV kabisa akajambo ushobora gusiga nuko turimo turakora cyane babandanye baja kuri channel yacu ya YouTube bakurikirana
ubwo nanjye aho ikibazo mbagiye ati narazimiye nabwo nazimiye ndacari muri business cyane muri business umwe iminsi banyita Mr Birato ni Mr Birato ya baravuga ati ni Mr Birato yarara mu ikarato baraye mu mashato macako nibihinda nka haduga nagahinda hajimana ikora ivyayo kandi nihebu wayo ubuzima bwarahinduye ikorosi bambona mu mareresi ya nipo kabisa ewe talazirimwo ndachaza kabisa do dream note hapa tapiga bana ndababwira bagire subscribe hariya gume yacu ndakakano hariya sinzi je karanangora ukuntu bakavuga ariko ndanye bafyonda nyene bafyonda basubira yes akajambo kanyuma kuri wewe uvuga uti canke nyimba ari ikintu bafitiye abakozi FGTV usanga mu Kamenge kuri set niho nkorera babandanye baja kuri page ya Facebook Buja Fashion bagira like baguma bara ama post ama ibijanye n'umuziki vuba ndabaha gishasha ndi muri studio ndiko ndandika ni Mr Birato ubu nzoza ndi Mr Birato ndimo ndazi hari abantu bamaze iminsi barapumengo ni nubunuzeya inyoni mengo ziri mu binuzeya bijya bintu zirara ngo bavyita gute hajya ibya bintu inyoni ziraramo ari abantu bamaze iminsi barapumengo bari mu inyoni ziri mu cari ndaje mu minsi ndabahe sishimye kuvuga amazina hano ariko umuziki ndawukurikirana ndaje ndabahe mu minsi hano ikintu gikomeye cyane ndabanumye nabaye barapera uvuga ati jewe ndashobora gukorana indirimbo nawe dusinye gukora indirimbo ibyo sino bivugira hano oya sino bivugira ariko nibaza ko Makimera ari MC Melo turashobora gukora kujya ndamwemera ni CEO wa Dream Not Music urumva iyo turashobora gukorana ni sawa muri mwari hingene yabacanye mwari he ni fresh ya ndirimbo ni y'ubuzima bimeze neza ni fresh ijya ni sawa kabisa nanjye nzobanira virus akajambo kamere kuri Dream Not no babwira ko bobandanya bagira subscribe hariya kwenda mbere badukurikirana amanyene turimo turazana imizigo mishasha mu minsi turabaha igikorwa kimeze neza bishobotse na featuring na MC Melo izoboneka byose ni bukebuke yes abakozi ba FGTV we are MC Gizo kuri microphone behind camera ni Taxi Araba mugiri ibihe byiza cyane